what happened nuko nani uyu ireri na pechi na nani ireri na pechi bahavuye bavuga bati twebwe turagiye muri Mire Makers tugiye kugirane tugiye gusaba indirimbo. Iyo ndirimbo rero twasavye bari baje kuyisaba uwo muhinyanyu zitwa AP, kuko AP yarasanzwe azinanye nande, yarasanzwe azinanye n'uwo bita ireri. Bashitse rero muri Mire Makers, AP arababwira ati burya rero ndababwiza ukuri, iyi ndirimbo sinshobora kuyikora mu gihe mutavuganye na robosi hajya. Hanyuma rero abajama baca baraza baje baramvugisha, urabona ko je pechi twari dusanzwe tuzinanye kuva kera muri Hope Talent, baraza bakaronka indirimbo bakagirane bibiki bisanzwe, akansaba ibiganiro kagirane. Mu nyuma rero niho yacambwira ati mze, ati burya twebwe rero twari tuje ngaha tuje kugirane tuje gusaba indirimbo mugabo AP aturungitsi wawe. Ira nte bimeze gute? Bati twebwe burya turafise umuririmbyi, ati uwo muririmbyi rero twifuza kumushira mu muziki. Ati ngaho rero mu muziki, ati twari tuje rero kugira ngo tugerageze turabe ingene dushobora gukora indirimbo yiwe. Rero nca ndababwira nti okay, ni jewe urabona ko studio ikiri nshasha, muzanye umuririmbyi hanyuma dukore tumufashe, nti nibisanzwe. Nti mugabo rero AP kuri production ntavyaramenya, ntivyizi indirimbo yari gukora Cizo bangoya ngo Cizo ngo ntitumushaka. Cizo ne umushaka sawa nta kibazo, baraja hajya barakora. Niho hakozwe indirimbo ya mbere ya MONIA muri kariyere ya mbere, indirimbo bita Samorova. Over. Nibuka ko twanahariye mu kiganiro ambwiye ati ninde yavuze yuko je nzokora gospel. Ngari muje ko ndigira kabiri. Bamunzanira jewe. Bavuga yuko bamuzanye aririmbe gospel. Nuko mu nyuma iyo ndirimbo irakogwa, yanditse Pechi Nation na B3. Na ireri yarashiramwe intuze nabwiye none umuntu abantu bahaye studio ntacyo muhuriye ko we wahejeje ivyiwawe nibisanzwe. Mu nyuma what happened nuko nani MONIA amaze gukora ijya ndirimbo Samorova, baca barambwira bati rero mzee twe twari tugusaba yuko udufasha kugira ngo tugire promo yino ndirimbo nyuma radio. Ndabwira ni ibi bintu kandi byo nafasha, ni kuko gufasha jewe studio iracyari nshasha, byo nafasha mugabo rero mutegeza kumanza kumbwira maze jewe nokipa place iyahe muri no project. Niko kuca bavuga bati rero urabona twebwe nta studio dufise, twebwe rero we kufise studio turabona ko umuririmbyi yoza akabuwo ngaha hanyuma twebwe ukatwereka ingene dushobora gufasha kugira no muririmbyi agere kure. Okay. Okay. Mugabe ino ndirimbo tugomba duhere ko Jesse ndayemera production yayo numva umenga fake. Nikaze ariyo Samorova. Ngoya ngo ko twamaze kuyikora ngo tukaba twakoze na video yayo ngo reka ngo basi ngo tugiriye ngo hanyuma ngo yindi tuzoyicarira. Nta kibazo. Turicara turavugana. Niyo mpamvu jewe niyo numvise we bari karavuga ngo Mire Makers ntacyo bamfashije, ndamutahura kuko ico geje nicarana na ireri na Pechi nibo twavugana kuko ndi ku munsi ndamuhamagara. Okay. Twavugana turi hari cafeteria yari impande yacu, ndatuvugana byose tugaheza, nababwiye ntihamagara uwo mukobwa wanyu rero. Bacha baramuhamagara baje kubiyago, bacha baramuhamagara acaraza yambaye n'utuye kutere mu matwi, ndamubwiye ati mukobwa manzi nakure kutere mu matwi. Twivyo tugiye kuvuga ngaha birakomeye, ntabaririmbyi muzu kunyene ntihageze yuko mutera imbere. Chamugirane arakiri muto cyane. Yarakiri muto, niyo mpamvu jana atanu umuntu yombaza ngo kontra ko MONIA umegaje muri Mire Makers afise 16 nimba atari 17 ans. 16 mbere. Nta muntu asinyisha kontra mu minera. Ivyo birazwi. Ivyo nanababwiye nti jewe ntashobora gusinya kontra ari mu minera. Ni mwebwe namwe naho mufise role yiwanyu muzojuwa.
ama contrast nshobora kuno kuyabaha na mwebwe ubwo tugomba dukore duteze imbere studio narwo twiteze imbere ndanamubwira umuririmbyi ni bimwe mu bintu uzobazwa nibi bizogenda ukunuku aba twavuganye ukunuku wewe uri tayari arambira ngo nimba mwavuganye ngo je ngo nta na kimwe okay safi tuba turasohoye Samorova isohotse studio ya mbere abaririmbyi biwanje bose baje umuririmbyi wa mbere ikiganiro cya mbere agikorera muri EAS hari n'agafoto muherekeje nuko ntiyarazi no kuvuga ubu mjanye byaranateye imbere baramubaza akavuga sinzi wowe urabizi wewe umubajije ikibazo agaca yindukira ku ndaba mwiradiyo aho après twaciye tunakora ikiganiro kuri televiziyo ubu nubundi bwo urazi sinani mpagaze hagira uruhande arimo kwishira banza gukuraba byinshi akacagira kwamenyesha makuru muri redaction bari bahagaze hagira ndazi kundundira cyari ko interview bazogera barabumubajije kataca hindukira uwo yari kararaba yari jewe of course nuko rero turakora Samorova irasohoka mbona abantu bayakiriye neza kandi no munsi je ngomera bivugisha ukuri Monia ntiyateye imbere kubera azi kuririmba vya hatari Monia yateye imbere kubera afise isura nziza okay ni cyambere kuko nabonye naranababwiye nubwo atobazi kuririmba uko asavye nyene ni arafise isura yo kudandaza okay suko baravuga bati twebwe natwe turabona yuko vyogenda neza namubaza wewe uraririmba muri aravuga ati je nahora ndirimba muri chorale kuko aho uririmba muri chorale bizoza indirimbo igira kabiri rero tumaze kubona ingene indirimbo yakiriwe officially rero niyo ndirimbo igiye gukorwa na Mire Makers 100%. Ireri ajejwe imbuga za MONIA FLEUR ni nawe photographe wa MONIA FLEUR. Abandi is a team bashobora kuvuga ati ni yambaruku nagira kakana harimo Pechi harimo B3 harimo jewe rero as a manager wa studio wonyemerera. Beat ya wonyemerera yakozwe na Trust Beat. Wamu wa producer Chizo avuga ati je numva meze nabi mu mutwe nagiye kuryama bwira uwo umstire ugomba kakora ati nimba ari zuki nibisanzwe araza gukora kizuki kizomba ati ivyo arabishoboye araza kuzikora wonyemerera baby ko tutoba Trust Beat arakora beat irahera ucira munzanira ko ya mbere wa nani uyu Obelix nawe twari kumwe yaratembera muri Miremekazi nuno musi turacyari kumwe ndamubwira mze bisaba uze turondere melody z'indirimbo please twongere twandike Chendo umuraperi vya melody nkizo ziraza kungora Obelix uwo musi arambwira ati bana je nta mwanya mfise utajiju ngomba ndakurungikira umuntu acha ndungikira umuntu bita Ivan Pro zijya melody zawonyemerera ni za Ivan Pro hanyuma amaze gusha uwo musi Ivan nawe urazi ko yaririmba kwa ntuzeye kwa Romeo Igwe Ivan yavuze ati nubu ni hamwe nubaha Obelix sinari guca ngaha kuko ndacerewe muri repetition okay rap melody ziba ziraheze Obelix abarahashitse rero ararose wa mwanya tuca tujako asanga amaze kwandika lyrics verse ya mbere nayihejeje ngiye ku verse ya kabiri wewe wanditse lyrics verse ya mbere chorus igira kabiri niyo ngezeko Ireri ariko arambwira ati aha hantu akagahindure gucya Obelix arashika asanga mbere tuko turaraharira nako kantu uzokumva nanje ngusezeraniye ko ntazohinduka kaya kantu twaguma tuganuze abanditsi muri ishima jewe navuga ni nanje ngusezeraniye ko ntazoguhemukira oya ko ntazohinduka niko kagwa muri melody Obelix asanga turako kurako muri kumpari hanyuma acharavuga ati umviriza aka kantu ariko arakubwira uyu niko kameze neza Obelix ndamwubaha ndavuga ni uyu kavuza kabagateriyemwo nyina vese igira kabiri nari maze kwandika ibebana hacushira kibi nibi indirimbo iraheze afiye si hari nta kintu nakimwazi mwatunganije indirimbo uzoiririmba dahari abayanditse bose abayitanzemwe vyumviro niyo mpamvu je yari karavuga ngo je ngo ntavyo bamfaye ndamutahura kuko twarahekenya byose tukamwatimira
icyaciye kihaba n'igiki kubwawe ivyo bamwe mu bazi story bita ubuhemu we ntuvyita ubuhemu vyita kutamenya no kutamenya okay mu nyuma icyaciye gikwirikira nuko Cizo uwo munsi projet iraheze iraryamye Cizo acaraza yakira ya lyrics ayikorokerako n'ama melody arayiririmba Cizo boy producer okay arayiririmbye draft rero irasohoze rafiye akira genda umire uhejeje kumira no bavuga ati byose biri ku mutwe byose ndabisubiramwe ucuza usubiremo indirimbo nyemerera birabaye wa mbere aririmba verse imwe biranka yongera aragaruka kandi abona gukora indirimbo yose ati ahigikoba gisigaye kwande kwa producer ukazokumva roga ivuga MONIA FLEUR ijya ni ide ya Cizo okay nawe yayisanzemo kujya nyene arabuca turavuga tuti rero ino signature ni ya bien yisubiremo acara yisubira niya gikoresha nuno munsi ni nayo mpamvu je numvise abantu bariko baramvuruga banjya mu mutwe bagirane nuko baba batazi cari cyo droit d'auteur uno munsi je no kenera iryarogo ndayisubiza kuko ni gwanje producteur yari wanje studio yari gwanje umuririmbyi yari gwanje the boss yari wewe the boss yari jewe uno munsi iryarogo ndayikeneye indirimbo ziwe zose acayirihira arayirihira canke indirimbo ziwe zose nkavuga nti bana na mperogo nkibiherutse nakuremwo rogo ucumanura nkibiherutse uriko uravyumva okay ni nayo mpamvu rimwe na rimwe nkunda kubwira abantu bamwe nimba mudashoboye kunyubaha nimwiyubahe basi mwebwe mureke kuvuga ibidakenewe mureke kuvyonga abantu badakeneye kuvyongwa nivyo ufise izina ntawe uvyanse kandi naje nivyo nifuza kugira izina mugabo agasuzuguro n'akagaye nivyo kore ko wipfuza yuko yotera imbere nico cyatumye iyo right yawe nkuko ari wavyanditse ubuheruka ndiko nakubwira jewe mu bisanzwe nsanzwe mfise abantu banzungurutse uriko urahumva ndafise abantu banzungurutse abantu banzungurutse rero barampanura kandi je ndi umuntu ahanurwa akumva kandi je ndi umuntu mu buzima bw'iwanje ntazi ubu witwa papa rohete rega ntucitwa kamikaze gusa ntazi gukora ikibi mu bisanzwe Monia uko yavuye muri Umuriro Makers hari ibintu tutatahuranyeko yagiye akora interview ahantu hamiyo interview avugamwe ibintu bidakwiye atavugishije inama management ngiza atibwira abantu no interview bayifute avuga ati je nta kintu umuntu acatari navuzemwo igumaho sawa igumaho nimba igumaho duharure ko Umuriro Makers aho yagejeje araho nyene byari vyabiha baririmbye bari bamaze iminsi babanzwe ibintu ugasanga bagiye mu bintu byingo bariko bishura ibintu bidafasha nuko iyo interview nimba narayikumenya yari yo kuri Ndaha TV yari yo kuri nde bamubagije ibintu bijyanye na management Umuriro Makers acavuga yuko Umuriro Makers ataco bamufasha ari abantu nyene baraho nyene ari team tu iruko ndavuga ni abantu bandika indirimbo bagatanga melody bakayigirira promotion bakagira iki wewe urumva ntaco bagufasha ibi bintu babwire bayikure ko babihindura nikore aravyanga twari muri groupe twese ndavuga nti nimba rero udashoboye gusaba ikigongwe ntibikunda arambye ati jewe gusaba ikigongwe ntibikunda impossible ndavuga nti umuntu avuga ko adashobora gusaba ikigongwe agifise indirimbo imwe wibaza ko uno munsi afise febre na ananipenda wari kumukonya hit song moto ntivyari gukunda kumukonya kuko nivyo nagumye ndanababwira routine ndababwira nti jewe rero mu buzima bw'iwanje ndanka ikintu bita insolence ko bigenze gutyo nta kibazo kandi ndamwipfuriza gutera imbere tereka nkore bigiye yavuze muri interview acarambwira nani uyu ireri kuko niwe twarishikirana cyane twanaganira cyane arambwira ati mzee jewe vraiment Monia akagenda turajyana nukuri nta kibazo amahoro menshi kuko niyo bamuzanye yasuyo amahoro menshi pecha ati nuko nyene nukuri amahoro menshi baca baragenda baja he kwa Ibrizi muri one way niho hakorewe indirimbo zakurikiye korako the way imbere yuko baca baja kwa Bedi Best the way you love me baby. Sasa rero my favorite jewe nukwerekana ko sinshaka kwereka abantu yuko umenga ni jewe ndi mwiza peut-être ushobora gusanga nabo hari andi makosa baneguye azi
irera arambwira ati none Instagram yabaye créé ngaha Facebook ngaha YouTube ngaha Timota turabisiga urabisigarana ndamubwira ati ndabisigarana nyene ati muzee atobre mu mwana ni hagitangura kariyere kiniki ndavuga ati okay ibi sivyo je vyo ntungishije ni mugende hama mutera imbere kubibaza yuko wamanuye YouTube yiwe ya mbere oya ibyo sivyo wanje bonyene bazobikwibwirira kuko mu nyuma yaho yavuye hajya aja kwa Ibrizi avayo aja kwa Bedi Best akora indirimbo za La Vida Roka ko ndibuka igihe aja kwa Bedi Best Bedi Best yarantelefone arambwira ati mzee wa mukobwa ndamubona nga bapeci nibo bamuzanye bagomba ndamufashe ubona ndavuga nti mufashe uribuka muri groupe y'aba journaliste ko bavuze ati MONIA ko bigenze uku wewe bimeze ndibuka ko bikubajije ko byinshi avuga ati imana ihezagire nimufashe uwo mwana ntazova mu biganza byanyu kimwe mu bintu Peniel byantangaje n'amajambo wanditse ariko mu nyuma ndavuga ati bro you serious ibintu utakoze mu myaka 3 hezugira ubikora no munsi then ncanza kubona uvuga ati nubundi nzobandanya ndabaha izindi mpano zibandanye kumpemukira kuko igituma ndabikora nuko hari nziza zanyeretse yuko bishoboka aho numvise nka D1 kuko sarenze nka story yanyu urumva n'umuntu uri proud nawe uno musuri kuri Kellyna inyuma y'ivyo wisubuhemo mugabo urahejeje gushira umuco abona katari ubuhemo ariko wavyisuka utamenya urumva wewe ariko uravuga ibintu bijanye na YouTube yiwe amaze kuva hari ya kwa Bedi yo bakorera imiziki basinya muri Kazwari company hari ibibazo byabaye hagati yabo YouTube yiwe niho yagiriye kandi ubu bijya bavuga ngo ibiki nibiki je nari mfise uburenganzira bwo kuvuga ati ubu rero ya YouTube burya twari tuyisangiye ndayikeneye kabo ivyo neje ntavyo ndi bukore ikintu nanka mu buzima bw'iwanje ndanka umuntu aguma ngaye amvyonga Pera amajambo wanditse kuri stati yuko atacu babafashije abanditse indirimbo nabo bariko bafata bupfuni na buhoro I don't know donc bariko barabima rights zabo canke credit yabo ko yavuze nko bavyanditse bavuga ngo baho mwakoranye bose bagiye urabariha none ubuko bagiye gusaba ngo ubarihe canke urihe produit zabo baguhaye canke uzimanure bigiye kugenda gute bari kuvuga MONIA FLEUR hagataho jewe abapeti bace babandanya gukorana nawe baragenda barakora ibintu byinshi ngo muri no miss niho basubiye kundonde barambwira ati burya mzee bya bintu watubwira bimeze kwa kundi nyene iyo dusohokana nawe kobwa natwe yaduhindutse no musi rero abapeti baridoga baraho sinzi ico bazohitamwe bavuga ati twebwe lyrics ni gwacu ama melody ni gwacu amajoro nishwe turari imbere dukreye tugirane turirimba tugirane asubira amagirane indirimbo yaririmbanye na Fizo nishwe twayanditse ibiki nibindi byinshi mugabo wadushimiye uku sinzi rero bonyene ko nari bakubajije bahanuye iki nk'umuntu yigeze kwihanganira ivya mbere je kuntu meze uyabonye ni kujya kumuvyeyi ashobora kuvuga ati iyo ntambi yimurekerane ni yamukeba araza kugaruka rira nkavuga ati nari nakubwiye narababwiye maze sinabibabwiye mwebwe Rafi adashobora gusaba kumva yuko yokorana n'abantu kutuntu dutoyi dusanzwe twa interview ya YouTube atari niwe agifise indirimbo imwe uno musi azwi n'u Burundi bwose mwomukonya niryo jambo wabishuye mwomukonya yabwiye nti ibi rero ni bisanzwe ni mu vyakire mugira uko nuko ndaberekanye n'inzira bakwiye gucamo nimashobora kuzicamwo muzicemo terambere rya MONIA FLEUR kugwega agezeko tureke ivyo biri behind umuntu adashobora kumenya urifata gute wewe neza cyane birampimbara birakwereka yuko nkamwe icizero ugifise ugishize mu wundi Mwigeme yoza neza birampimbara neza cyane kuko nta mpamvu nimwe yotuma ntanezererwa n'umuntu ari karatera imbere bro je navuye kure cyane uno musimbi bujumbura ndahafise umugore ndahafise umwana sinigenda n'amaguru ufise n'imodoka urukura vyumva sinumva ingene no panikishwa n'iterambere ry'umwana yaje mbona gagenda gagira gakura ivyo ntivyombabaza mugabo ndashaka respect kandi sindiko ndayisaba we abantu bose bazi yuko je tumaze gukorana basi ni washikana bakakumbaza uzofumuhora uvuga ati jewe ntacyo ndamuvugako no comment muga gusumba kuvuga ngo yamfashije nkuko abandi bamfashije ku myaka 16 ni bangahe bari kukwakira mbe arazi ibintu jewe nzi by'abantu bifuje kumufasha igihe aje muri miremeka zin'indirimbo ziwe zakozwe ntizinasohoke bobo kubereka batazisohoye kubereka ije nazisohoye nka kugirira media tuba nkagira aba bandi ko batazisohoye
Okay, hanyuma inyuma yaho rero agiye niho Chizo vraiment nawe afise ikintu yakoze kininiya kuri Trust Beat, kuri Jibu, kuri nde kuko bajyana abantu bose baje kuri link up yiwe. Kuri Chizo. Je nanje mfise ukuntu nubwo no gusanga uri muri studio uri mushasha nkagusanga wicaye imbere y'imashine kakantu kubu boss ko kuvuga ati imashine yanje mukayica murayimpa. We muri makuru mukoka nto boss. Ndavuga nti ibi nibisanzwe. Ko je ndibuka ko nigera gusanga Jibu ku mashine ya Mire Makers akaca simba agasimbira hariya nkuko umenga siyo yariko. Muga nkabibona havuga ati ibi ni ibintu bisanzwe. Kugeza igihe kizambwira ati boss burya rero aba bapeti bari ngaha ndiko ndabigisha production ejo nta ubizi ngene bizogenda, ndashobora kugenda ndashobora kugira ibindi bibazo n'ibindi bitandukanye hanyuma ugasanga biragoye. Donc rero niko Jibu yaje araba muri Mire Makers kuko Jibu Chizo niwe yamukuye muhira mukayanza cangaha tugenda ibujumbura. Hanyuma ikiganza ciza nagize nuko bashitse nkabaha urubuga. Okay. Bagapambana uno musi bakaba ari abastari navyo birandyohera. Oh yeah. Aruvera muhimbare nawe yaje uko nyene muri Mire Makers. Maze kumubwira Chizo ntushobora kuba umuproducteur akomeye utagira umuririmbyi wawe wakujije. Agize ati jana je ndafise umukobwa yitwa Aruvera muhimbare. Arabizi. Na nimaze no kumukorera indirimbo imwe muri Zengesi sinzi ko yoza ngaha naho tukabandanya. Ndamubwira nti nta kibazo uramuzana. Harageze n'igihe bavuga Aruvera ari muri Mire Makers afise contract atani yafise. We nawe ati nta. Je nkavuga ati je nibisanzwe. Kubisigura ntibirimwo reko umwana yibere. Neza kuko ndibuka Aruvera umenga afise indirimbo zitatu nimba atari zine zo muri Mire Makers. Ari indirimbo yitwa Amatsiko ari nayo hit song yiwe kugeza muri kano kanya. Oh yeah. Arafise indirimbo yitwa yakorewe no muri studio video yakorewe no muri studio ya Mire Makers tucimukiye mu Kamenge yitwa kubera Imana yasohotse mu nyuma ndakunzwe yasohotse muri CB Music. Hari n'indirimbo nyene yiwe ngizene urugendo umenga akunda no gukoresha mu mafilme yiwe nyene ibintu nivyo somehow. Rero kugeza muri uno mwanya I'm proud. Mumenze neza. Chizo vraiment dufitanye imigenderanire myiza. Jibu dufitanye imigenderanire myiza. Bedi best vraiment muhiriwe naho nogenda noreka kwarura inkono kubera umva umaze kuzana umugore ubwirane mugabo muri studio naho nogenda nkitembagaza nkaca no kukamonitere yombye ati mzee washaje ducunguza umwanya umwe ya nubundi twaje imvura irikiragwa izuba riraka turimuka imvura kandi subiye kugwa kandi niyahezega content yari ndende ariko je kugira ngo twigire mu cyatumye ahanini nguhamagara ni ya majambo wandika hama nkaca mbona kandi undi muntu Kellyna ninde muri Mire Makers. Kellyna sumuririmbyi wa Mire Makers 100%. Kellyna nundi Mwigeme yaje ari muri Trust Media ariyo yabayireri ari nawe rero basavye bati kumwe washira inguvu muri MONIA FLEUR turasavye wongera ugarukane izindi nguvu ushiremwo turere ubu nawe akure. Nuko rero je turiko turakorana na Kellyna nta contrat ya Mire Makers. Abazanye MONIA FLEUR nibo bongeye kuzana nibo bazanye Kellyna muga muri kuri no mwanya. Mire Makers nta studio itanga nta lyrics yandika nta igikenewe gusa. Nuko ndabasupportinga mu bijanye na promotion kurondera ibiganiro kuva ngaha tujaga mwakorana zayiko. Nuko mu dekriva gute ku muntu atamuzi ameze gute kuko uramuzi. Kellyna n'umwana mwiza cyane tureke kuba mwiza ku rukoba n'umwana mwiza no mu ndero vraiment. Je Kellyna twabonanye rimwe umunsi yari afise ikibazo c'indirimbo yiwe na Tasha Oda mugabo Kellyna uno munsi naho twohurira ahantu kandi ndamusana amaboko abiri. Oh yeah. Abana byabindi ngo Peniel ngo ni sawa none n'amaboko abiri. Kandi ndamubwiye nti Kellyna uri ngaha mubiki aransigurira neza kambwira ati bana ndi muri ibi nibi. Gabo hariho umuntu bashobora kukuzanira cyangwa mushobora guhura nambaye kutere ziwe kagirane. Kandi ikindi kintu ndamukundira ari très professionnel.
wowe no muri studio naho muba mwanditse indirimbo arashobora kuza akavuga ati aha hantu ntitwohindura gutya ahantu ntitwokora si wa wundi batamika arashiramo ahantu ntitwokora gutya ahantu ntitwokora gutya kandi wewe ikintu atagikunze arakubwira ati iki kintu sinagikunze arakubwira ati ikintu jewe sinagikunze cari kugenda uku kandi arazi gukominika kuganira n'abantu hari amajambo amwe adashobora kubwira umuntu kubera bavuga ati uyu muntu so ataransumba so ati umuntu hari ikintu ariko aramfasha nico kintu deja no declive kuri Kellyna kandi n'abantu bamaze kubona indirimbo ziwe baramaze kubona cinema baramaze kubona Bayigoro Panado iri hanze barabona yuko la fille ari umuntu afise talent kandi akwiye gushigikirwa nawe kugira ngo agere kuri byinshi kiganiro ni kirekire umwanya ni muto cyane hadose byinshi byo kuganira next time ni wabunkeneye uzombwire nze hama ndakubwire ibindi byose kuko hagataho mfise ubuzima twabanye na Jibu the classic mfise ubuzima twabanye na Ruvera twabanye na Chizo mfise ubuzima D1 urumva nabivuze cyane mfise ubuzima twabanye na D1 ndafise ubuzima twabanye na Bed Best ndafise ubuzima twabanye na Landry muri Grand Pictures ndafise ubuzima twabanye na Double J nkiri muri Yiko byose n'ibintu urumva ntanguye kubivuga hari gisata cha team management nibaza yuko harimo ubumenyi naho benshi tubijamwe tutabizi nibaza ko bifise ubumenyi kuko nagiye kubibona last time mu matati yaratanguye kubana no muririmbyi El Pro hama mu nyuma biratunganywa ivyari ku ruhande biraja ku murongo nibaza yuko ivyo byose kuba byumvise bifuza kumenya ivyakurikiye ivyo byose uvuze ugira dondagura ubuzima mwabanye muna naka reka dusore duhure next time akanya kameze neza adushimire Tigwa Gasore yatumye ikirero ko cyagiye kirahinduka gerageza kugira ngo amasana maguma ari meza cyane Tigwa Gasore mbwa no mukomedie we yayumvise mvuze MONIA FLEUR atagura kunyereka ivy'inzara yabajije ikibazo ngo yaragifise inzara ico gihe atege nko ko yabivuze yari umunyeshure yarafise imyaka 10 antika nawe ikiganiro yoja ukirondera kuri indonyi kuko nabantu nk'abancuti bose baramukoresheje ibiganiro inyuma ya hajya tarimeze neza nibaza yuko ari umwigeme yaronse support kandi n'abantu ntibamwanke kubera ko ibya happeninze cyangwa ama interview burya interview zirashobora gutuma umuntu ubona capacity intellectuelle yiwe cyangwa ukabona ati arakene team management rero nibaza yuko tuzoganira kujanye na team management ikindi kintu simba ngomba ko hari umuntu avuga ngo urumva ngo agomba kudugira kuri naka je no dugira kuri naka gute no you have a name you have a life ni gute no gomba kudugira kuri MONIA no gomba kudugira kuri Estanish kandi ofisi no gomba kudugira kuri Double J ofisi bihe birebire mwabanye kandi ofisi bihe birebire twabanye Peniel kwa muda niko shukuru kuko ndazo rafise ikiganiro kuri radio kanaka ndazikuru umenyesha makuru baha media na Kellyna kandi ndabifuriza kugira urugendo rwiza rw'umuziki bitazorangira nabi nifuza ko vyawe bimeze nka D1 koko niho karero ka mbere kezo watanze D1 we na last time twari ko turavugana ko ndafise umuproducteur mushasha yitwa Mike nawe ugira uzana kubijanye ndamaze kumuzana kuko niwe yakoze indirimbo zateye amatati na Eric. Okay. Nikushukuru sana. Nashukuru sana nshimire Deriri TV show. Kuba mwampamagaye kubera je menye Deriri hari genda muri ngo TV ngo yitwa Deriri show. Ndabifuriza kumererwa neza abantu musanzwe muyikurikirana. Tuzosubira abakunzi butunza atarabagenzi batunza. Tuzosubira next time n'ibindi byinshi ko jewe sinkunze kugaragara cyane imbere ya kamera muga ivyo mvuga mba ndabifise nuko rimwe na rimwe ivyo uvuze umuntu abantu batavyakira kumwe kandi abantu bakuzungurutse nabo usanga hari abadakunda ibintu nk'ibi that's why okay merci beaucoup icyumviro cyawe cyangwa intererano muri commentaire kibanza ciza ni Boom Club Buja Boom Club ibujumbura aho zari pacha nakubwiye hari ibintu ngiye kukwereka bya kino kibanza trust me you enjoy this hama reka duhure next time n'ibindi biganiro washoye ko Estanish ingene akuvugiriza piano bisaba yuko nzomurondera kugira ngo nabatubwire ingene ivya piano byageze nje nitwa the real behind camera yitwa Tigwa Gasore ariko kandi manager mbasha kubijanye n'ikibanza no kugira ngo atumanure imitaka giri ku yadufashije cyane kugira ngo ibintu bigende neza amashini ntaza kunyagirwa n'imvura kandi gushimire we mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi atari ubwacu wahisemwe kudushigikira ja blaze